kuri micro ni Honorine Gihozo ndabutsa yuko muri ko murakurikirana Marengo Media Top TV ndamenyesha yuko muri uno mwanya turi ku kibuga mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye aho twaje gutegera Nduwimana David Trésor Nduwimana aho aje yabateguriye vyinshi ngira muzobibona musanzwe munabizi ku bantu cyane cyane mukurikira gospel muca muvyumva aho tugiye guhezagiranwa nawe aje mu giteramo ahagiye kuduha byinshi bigiye bitandukanye aho tuzokumva ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo nkuko asanzwe abikora mubandanye mubana natwe ibintu byose byasiye mu David Nduwimana nkuko yagarutse ndamyana nuko imitima numva nuzingo cyariko turaza bakora amakuru tuzanga bisinengo bana indirimbo bemarizo duhaje kukumva nibihe shasha kumva cyo gutemba mu ruzi bamwe muri so but mbere ndashaka ishima Imana y'ubugenzi ngaha ikintu nasengeye igihe kitari gito kumva nabyifuje haize hafi ya kitatu nifuza kuza ariko ari gihe ibintu bihinduka ntumenye igituma byabaye ariko ndashima Imana ko numva iki nicyo gihe kandi gikwiye mu mwanya wo kuba ndi ngaha kandi n'ibintu byose ko bigenda urabona ko Imana ibikora kandi cyabishimira abandi na team yose ingene baguma bitanga kandi ni muri yose rero twavugana amajoro numva n'umupapa umwana n'umugore umva so barumva nyene gukora igikorwa ariko kumva nyene niba byoroshye thank you urumva ikintu cyiza cyane ndacyashimira naho beti ni mutoyi wanje ariko twari mutoyi wanje ariko ya ndakunda umutima wiwe ku gikorwa urumva ya cyashimira na tamahajya Jafet nshaka mutamuzi mutazi byiwe byinshi ariko kuri jewe asigura byinshi cyane kuri ngaha kandi Imana mwese cyabishimira kandi n'aba bene data baje kana natwe so ni na the man here so ni ibyo na njye twafashe mu video rero mu majambo make tuvuga byinshi iki gikorwa umutima wacu bugariye mu kuvuga Yesu kwamamaza Kristo kuri bw'iyo munini bw'iyo kuko nicyo twahamagariye nicyo twaremewe kwamamaza Yesu biciye mu ngabire twarose cyangwa Imana yaduhaye nyene kuko niyo yabisemo nacyo twakoze cyangwa ngo tubironke umva twavutse dukora ibyo turi dukora tusanga igihe kimwe turi muri ibi bintu kanaka urumva kandi ari jambo reka nce mvugira aho numvise byo bundi zo yavuze mbeko mbandanye yavuze ngo muri Bibiliya ari bitabo 66 alright agaca avuga ngo twebwe ngo turi igitabo cya 67 ubuzima bwacu umva kekara jambo karamaze Imana guheza yavuze ikintu gikomeye gose umva shaka kwiyumvira kwinshi ndani bwina cobona ko nicyo twamagaye ko abantu bahimbaza Imana bidaciye mu ndirimbo gusa bidaciye mu mamelodi meza n'amajwi meza n'umuziki upanze neza ariko bice n'ingene twe tubaho rero umuntu amaze iyo myaka kuri igihugu kuza ari byinshi cyane ushobora kuba narize byinshi bitandukanye kandi gusa umwanya wabyo ariko kubera dufite umwanya muto kumva tuzobivuga bivanye n'ibiganiro maybe tuzogira tuzobana lanzinya azobitegura the boss so kandi hari n'ibindi bintu online kumukurikirana ubona abandi bantu bahagura Imana yakurutsa mu buryo butandukanye n'ingabire zitandukanye rero nibaza ko kizoba igihe cyiza aho tuzohura duhimbaza Imana tutazi Imana kandi icyo nababwira aragakimanya ibyo Imana yaduhaye tubazaniye kandi nibaza ko ishengero ry'u Burundi rizokwakira uwo mugisha genda bizi kandi singekeranya ari gihe wumva ko ari gihe kigeze cyo gutanga icyo gutanga atari uko ingabire ihari atari uko abantu bazi kubitegura neza bahari ariko ari gihe nyacyo cyo kubikora tukaba dufise n'abashyitsi bacu biteka tuzokorana nabo impamvu tuzokorana nabo mu bintu bye nibaza ko muri experience naronse cyangwa mu Imana yacishijemo mu gihugu Charles hari arimo ingene Imana ishobora gukoresha umuntu uko ameze kose uko asa kose ahava n'ibyo afise cyangwa adafise Imana ntitoranya so aba rero barafise ingabire
dushaka ko isi ibona, dushaka ko amahanga amenya ko mu Burundi dufite abantu bafite ingabe zitandukanye, saba gusa nuko ushaka gukorana nabo, ariko hari abantu benshi cyane bafite ingabe muri iki gihugu, nibaza ko muri zo duhakanye ko gukorana nabo. Ikindi nacyo ni uko kubabwira ko turiko dukora ibintu ngaha, yana ariko ndabivuga amatubwiye turi kutuza ngaha, muri yose hari amaministeri, hari amaorganisation, hari amaeglise, bumvise ko dushaka kuza twagize ibiganiro, twagize imyanya yo kubambira please dushaka ikintu cyose uzogira mukitwenge, ni kuvuga abantu biteze mu mwaka uza ashaka kuzoza, so kuvuga iki nibisi ibintu by'iwacu gusa, nukuri nakanyimana duhaye cyangwa ushaka kwamamaza igikorwa cyo mu Burundi mu mahanga, kandi Imana ishimwe kuri ico kintu yabala ni nibaza ko mfite bitandukanye kumbura imbere ko cha tubandanya nategereje wayitenda ngo ntagire avuga ingaha kubera iki ama birihera ngo ego murakoze ndagiye kuba ndi ngaha, hanyuma igituma ndi ngaha nuko yasuye igikorwa kirategurwa uko byavuze ijambo concert mwabyumvise, rero nzoba ndahari nk'umuririmbyi hama kubara bakurikirana ibintu byanje, ariko nakunda kwigendana, donc nzoba ndi kumwe na nouvelle génération muri abantu bakoresha umudiho wa rap mu gutaza Imana, donc kuri uwo munsi ushaka kudekuvura nouvelle génération ya hip hop muri gospel, karibu cyane rero abajene benshi babikora neza cyane, hama je baryohewe gusumba ku bwa diversité, peut-être ni managing mbere cyane managing inyuma kuva muri ntegereje guhezagirwana narahariwe mwataritse ibiganza muryohewe, hama hakaza ni umunezero nyamukuru mfise ni diversité y'ingene umwese atazira Imana uko ari n'ivyo afise, donc kuri jewe n'umunezero kuko ari imyaka myinshi byabaye. Uravye affiche ngana ko affiche nyine finale itarasohoka, uravye ntazoba bahari abangari bizari kubona mu big zone hagati canke inzero, rero je kuba je navuga nti ingabire zose mu Burundi zirashobora gukorera Imana, ku isi yose zirashobora gukorera Imana, muge Imana ishimwe ko mu Burundi no muco umaze kuza abantu bakamenya yuko ikintu cyose ciza gihari kugira ngo Imana icubahiro. Rero ico ufise cyose nawe urimo gutinye kugisohora ngo gikorera Imana, hama n'umunezero, hama profite nyine gusura guha karibu David nga David nga ndamukeze pa kuri juste kwa kimwe gikorwa kwanza. Kera tutoramenyereye abakenshi abarundi bagiye hanze b'abaririmbyi babiheze vraiment ya kugira zosubira gusohora indirimbo icika umugani ukamengana n'izeye mugabo ukuntu yabandanije agasohora indirimbo nyinshi ku buryo butangaje vraiment uri Imana bimuhezagirira, hama n'uno munsi akaba agarutse novuga ikintu cy'umuziki kiri imbere ataje kukivyura kugisanzwe kiri action. Ego Imana iguhezagire cyane rwose. Sorry gato kuri ibyo nyene twigo tuvuga kuvuga abantu batandukanye siwe gusa, ari nani ma surprise menshi azoba hari, kandi ico twiko dutegura umuziki urahari uravuzwa, ariko nta buhinga bushasha tuzanye, umva ni kamwe mu mabuye menshi tuguma dushirako kazokongera, kandi ico ni ikintu nibaza ko gikomeye kuza gufasha abandi banashaka ko bahaguruka mu muziki kugira ico urumva bize gishasha, kuko ndabizi nitwaba abantu dushaka kwiga tuzomenya byinshi, kuko nanje ubwanje personnellement mu isengesho naguma nsenga canke nse no mu nzira ndiko ndavuga ngo mami Yesu ndasenga kugira ngo umpe kuruka amaso biga, kuko ndazi ko Imana yahaye ingabire umuntu wese zitandukanye, kandi zose ziza kugira ngo zikomezanye ko igikorwa cy'Imana cyaguke, kandi umubiri wa Kristo uhembuke, nivyo Imana yaduhamagariye. Iki naco nibaza ko kizoba muri iki gihe tuzoba turiko dukora ibintu dushaka kuzofasha abantu hanze y'ibi turiko dukora mu buryo bundi, sinzi ko ari ibintu tugiye gukora, nibaza ko zirabyibuka, so nibaza ko nabyo mu bintu tuzokora dushaka gushikira abantu bose bashoboka, ko biri mu bintu twasengeye kera cyane bashima taranagenda no mu bindi bihugu asenze nibuka nagize gusenga isengesho ngo abashaka kuvuga byinshi. Nagize gusenga isengesho umunsi umwe ibana nakubitse seriousement cyane friend izuba rya Bujumbura riri terrible,
umva nibuka nasenze ariko mvuga mwami Yesu jewe shaka tugirane isezerano ukazomezagira n'umukadi umwe nzokatagura igipande ndawusangire n'abandi so ni kuvuga icyo kintu ari gisabye Imana kandi uko Imana izogenda yagura mu buryo bwose umukati uko uzozungana kose tuzosangira n'abandi nimba tujya gato gato nakareba niba bavuga ngo hari umwe usabye kw'imbaraga zabivuga hapana venti anyways nivyo sasa so ni umutima wo gukorera tuje kubakorera sense ko imigana yibuka mzee nkora ikintu kumenya nabi teguje muhari ntiwaza kumjya hanze nta kibazo sinzi numvise ariko aravuga ngo twarabonye amavideo muri stade n'ikimba ko byari by'abazungu ngo mu mikro meza ngo avuga ati ntituzi ibyazogira nyuma y'imyaka ingahe tutamubona live ijwi riracatonze bimeze gute aho nta majambo uza kubwira ukeneye okay so we're gonna shoot okay great mu manoti kuririmba nakora impari hari impamvu hari impari okay reka ndirimbe indirimbo nkunda cyane nibaza ko yubakiyemo ubuzima bw'agakiza kandi Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko wari wewe Mana yanje nibyo nezererwa cyane timbe twese rero nimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa nimbaze Yesu yanyogeje ibyaha itashaka bitikiririmba ariko nicyo gitesa nasezera nije Yesu uhoraho ibyo ugomba ni wewe wampamagaye numvise ijwi yawe ngiza shakwana yagatazira biba biza turindira sezigere